kuko ahantu hari umugabo muzima, because where there is a whole man, habaho urugo ruzima, there is a whole household, habaho abana bazima, there are whole children, habaho quartier nzima, there is a whole quarter, habaho zone nzima, there is a whole zone, habaho commune nzima, there is a whole habaho community, province nzima, there is a whole habaho province, n'igihugu kizima, there is a n'isi whole ikabanza. country, even the world. kuko nimba turi imitwe If we are head, bisigura ko point de départ ni twebwe, it means the starting point is from us. kuko kubaho utazi igituma uriho ni accident mortel. For living without knowing why you are living is an accident or So motor accident. no kubona umuntu ari umugabo atazi igituma ari umugabo, wica benshi kandi ukica n'amageneration à venir. And being a man, a father without knowing why you are a man, you kill many generations. kuko by'ukuri For sure, hari ibintu umuntu akora yakijijwe neza n'ibyo adakwiye gukora. there are things someone who's well saved can do and To be which honest. cannot do. Mvugishije ukuri. Simvuze ko umuntu denku ahinduka yari noir akaba vert, I don't say that someone changes abruptly where he was black becomes green, ariko hariho gushaka guhinduka, but there is a will of change. hariho gushaka kugira umutima ushimisha Imana. There is a will of having a heart that pleases God. Specifically iyo tugiye mu bantu batemera Imana, Cyane cyane where we are among people who do not believe in God. hari quand même caractère y'ubumana dukwiye kudegaja. There is a character that we have to display. Gute noja mu rubanza bakanserva Henkene hanyuma ejo bakambona kuri podium? Ni paradoxe, ni contradiction, ni confusion, ni désordre total. How can I go to a party and they serve me? I ain't getting tomorrow. I go to the stage for singing for God. Turagiye guhaguruka You're going to stand up dukomera Imana amashi and you're going to clap for God. ku buntu bwayo n'ineza yawe. Umunota umwe gusa. Amen. Ya tugihagaze turamukanye While we're still standing, we can greet each other. abo duheruka kera, For those whom we met for a long time, nkaho uri waje hano bwa mbere or you came just for one time. tubazanye amakuru You come with the news, mu bwiza bw'Imana. the glory of God. Ya murakoze. Thank you. Kuva kuwa mbere ndi hano nigisha, From Monday, I'm here teaching. no kuwa gatatu no kuwa kane n'uyu munsi. Wednesday, Thursday, and today. Ndashima Imana I thank God kuri uyu muryango wa Abundant Life Church, I thank God for the Abundant Life Church family, ko batwizeye tukaza kusangiza ijambo ry'Imana n'ubwoko bw'Imana. that they trusted us to come and share the word of God to people of God. N'ubwa mbere nje mu Burundi nkamara isomene nse tudigisha. It is the first time I came to Burundi and teach for the whole week. Rero n'umugisha udasanzwe. So it's a great blessing. Dushimira abayobozi We thank the leaders batwizeye batatuzi, who trust us without knowing yo us, kugira ngo dushobore gusangiza namwe ijambo ry'Imana. that we can share with you the word of God. Dushimira n'abafasha ministeri y'abagabo, And we thank the ministry of fathers, men, Papa Celestin na Frank nanje nabamenye. Papa Celestin, Frank. Tubafashe tubakomera amashi ku murimo bariko May you barakora. clap for them. Dushimira n'abandi bose bitanga muri iyi nzu y'Imana kugira ngo umurimo w'Imana ukomeze ukoreka. And we thank those who committed themselves so as the work of God can continue. Nanje ndi Umurundi, sindi umunyamahanga. Amen.
Myself, I'm not foreign, Oh. I'm Burundian. hari igihe duhura n'abantu bakavuga ngo muzosubira iwanyu ryari Sometimes you meet people and say, when are you going back to your home? naho mutwirukana tura bene wanyu. Though you chase us, we are your fellow brothers. Je natse indaro kuko natse indaro muri Canada I'm asking hospitality in Canada, ariko aha n'iwacu turahasangiye. but here is my home, we share it. Haleluya. Amen. ubwo mwasubira kubona umuntu avuye hanze muzoze muvuga ngo tuzutaha iwanyu ryari ntuzusubire kumubaza ngo uzosubira nyuma iwanyu ryari. Amen. Once you meet another person coming here from Canada, don't say, when are you going back your home? rero ndashima Imana. So I thank God. Iki ni igikorane kiza gisu avant dernier kuko ce soir turavugana n'abagabo bonyene atabadamu atabana. This is a pre-last conference that, because in the evening you will meet only fathers with no children or mothers. kubera ko kimwe mu by'ukuri umutwaro mfise mu buzima bwanje ni kubona abagabo bahinduka. For me, my burden is to see men changing. Abagabo bakunda Imana batayijyajya ariko bayikunda neza. Fathers loving God indeed. Kuko hari umugabo yavuze kuri chaîne ya televiziyo MCI TV avuga ngo abagabo uko bagenda babura mu nzu y'Imana ngo ni nka kanseri iri mu mubiri w'umuntu. A certain man said on a certain channel, TV channel, and said, more fathers missing the house of God is like a cancer in the body of a person. Kuko umugabo de nature Naturally, a man, ahari ibintu birahinduka. wherever he is, things change. Umugabo ahari neza. But when he is there indeed, well, Kuko umuntu ashobora kuba ahantu akica n'ivyokiza. because someone can be in a place and destroy even what was supposed to be saved. Rero ku by'ukuri kimwe nizera ko Imana yashize ku mutima kandi n'impamvu ngira ngo yanje yo kubaho ni kubona abagabo bahinduka. For sure, what God put in my heart is to see men changing. Kuko ahantu hari umugabo muzima Because where there is a whole man, habaho urugo ruzima, there is a whole household. habaho abana bazima, There are whole children. habaho quartier nzima, There is a whole quarter. habaho zone nzima, There is a whole zone. habaho commune nzima, There is a whole habaho community. province nzima, There is a whole habaho province. n'igihugu kizima. There is a N'isi whole ikabanza. country, even the world. Kuko nimba turi mitwe If we are head, bisigura ko point de départ ni twebwe. it means the starting point is from us. Kuko Because iyo umutwe umenetse when there is a headache, umubiri umererwa nabi. the whole body is not at ease. Mugiye umubiri umerewe nabi But when the body is not at ease, umutwe ukaba uri fonctionnaire and when the head is functioning, ubuzima burabanda. life goes on. Iyo umuntu asaze mu mutwe When someone gets crazy hanyuma umubiri ugakora and the whole body nyine functions, bavuga ko umuntu yasaze they say someone is ariko crazy. ntibavuga ko amaboko yasaze But don't say the arms are crazy. n'amaguru ntibavuga ngo yarasaze Even legs are not crazy. bavuga ko umuntu yasaze. They say someone is crazy. Bisigura ko kubera umutwe wasaze Which means that when the head is crazy, ni signification ko umuntu wese yasaze. it is the meaning that the whole person, human being, Bisigura is ko crazy. abagabo Which means head. kubera ko ijambo ry'Imana ritubwira ko turi mitwe As the word of God says that we are heads, biri très important it's very important ko tuba abantu b'Imana kandi batinya Imana. that we become people of God and fear God. Hallelujah. Praise God. Je maze mu mahanga imyaka 26. I've been in foreign countries for 26 years. Navuye mu Burundi le 15 juillet 2000. I left Burundi 15th of July 2000. Yeah. Hamwe ndi umuseribateri, I went still single. ndi umujeune, I was young. kuko hari abajene babona abantu batagifise umushatsi bakibaza ko tutigeze kuba abajene. Natwe twari abajene. Youth, when they see us with bald heads, they think that we never had been youth. Ngenda ndi umupagani, I went being a pagan.
And kuba umupagani mu mahanga biraryoshe being a pagan in the kuko nations, nta it's control enjoyable. y'abavyeyi ugira There is no control of parents, nta onkre abakuraba no uncle who supervises you. kuko aha mu Burundi hari abantu badakora ibyaha publiquement parce que bazi ko hariho bamaneko benshi Because here in Burundi, people do not do rero ugiye mu mahanga sins openly because they know there are people who are looking at them. rero ugiye mu mahanga uri umupagani ntibiryoshe birabishe ariko nyene uri libre nyene. When you go abroad, being a sinner, it's enjoyable because you are free. ama noneho ndakizwa I was saved après imyaka 6 ndi mu mahanga. after 6 years. ariko kera je nabona ko gukizwa vraiment ni ibintu by'abantu batize ariko ni jewe simvuga ivy'ubu mvuga ivyo muri 2005 2000. Before, I used to think that being saved is for uneducated people. ariko je nsanga nta mugisha ubaho mu buzima bw'umuntu usumba kumenya uwamuremye. But I found that there is no blessing in someone's life rather than being with his Nta mugisha. creator. There's no blessing. hama ndakizwa And I was saved. hanyuma ndiga And then I mbega learned, bakizwa gute how do people get saved? hanyuma Imana ku buntu bwayo iramfasha ku munsi nkagenda mpinduka God helped me on daily basis and I was changing. kuko guhinduka ntibihera. For change never stops. La transformation c'est un processus qui ne se termine jamais. The transformation is a process that never ends. hanyuma buhoro buhoro ngenda menya Imana ngenda menya n'impamvu nabayeho Little by little, I Kuko- went on knowing God and know why I am. kuko kubaho utazi igituma uriho ni accident mortel. For living without knowing why you are living is an accident or So motor accident. no kubona umuntu ari umugabo atazi igituma ari umugabo wica benshi kandi ukica n'amageneration à venir. And being a man, a father without knowing why you are a man, you kill many generations. iyo bajije abana benshi ukababaza nyene biyuguruye If you, kubera ikomeze gutyo if you ask many children, you ask them to be open and say, why are you that? arakubwira ngo ikibazo papa wanje sindamukomprene. They say, ni bake bamaze kumbwira ko bagirana ibibazo na ba mama, ni bake abajene. they say the problem is Kandi- that I don't understand my father. Few of them have told me that they have a problem with their mothers. kandi believe me abajene benshi je turaganira ndavuga bo muri Canada I am used to talking aba bagiye with mu many rumogi youth. aba Those who bagiye take muri drugs, drogue aba bagiye muri bashaka kwiyahura abari deprime. some tend to commit Kabaza. suicide. ukabaza kubera iki uri muri ivyo bintu. When you ask them, why are you doing this? 90% kubera papa. 80% they say it's because of my father. so rero umugabo uri hano Then men who are in this place, hakubaho uri kurica generation izoza. instead of living, killing the next generation, Bo simvuze ngo wihute gutaha I'm not saying to die prematurely, ariko ni byiza kwibaza mu buzima. but it's good to ask yourself. Turagiye gusoma We are going to read 1 Samuel 16 verset 7. 1 Samuel 16 verse 7. siko badusomera. Ariko uhoraho abarira Samweli ati ntaco uraba ishusho yiwe canke ikireho ciwe kuko ntamushimye. Erega jewe sindaba uko abantu baraba, kuko abantu baraba ku rukoba gusa, ariko jewe uhoraho ndaba mu mutima. Amen. Umugabo Amen. surukoba It's not the outlooking. kuko hari abantu bazi yuko umugabo n'umufuko. Because there are people who think that being a man is to have money. Bo mumbabarire ariko ku vy'ukuri umugabo si umufuko. I apologize, for sure being a man is not about money. Surtout hari abantu baba jeune fille gutyo bavuga ngo hakurongorwa n'umugabo akenye akijijwe. Novuma ndongorwa n'umugabo w'umupagani atunze nzomuhindura. Especially for young girls, they say instead of being married by a poor person, I'd rather be married by a rich pagan man. Kuko iyo umugabo akenye uyu munsi akijijwe yubaha Imana ejo azoba multimillionaire. For a poor saved man who fears God, tomorrow he can be a multimillionaire. Kandi abaye mu millionaire yubaha uwuhoraho abibamwo neza amafaranga ntamukanga ntamuhindura akomeza ari umuntu aciye bugufi yubaha Imana akunda Imana kubera ko yamenye la source
atabonye resulta. When he becomes rich having money, he doesn't change easily because he knows the source of his blessing. Rero ikibazo dufise, hari abagabo benshi baza mu nzu y'Imana bagashaka sinzi ukuntu ndabivuga. There are many men who come to the house of God and they want to pretend. Bagashaka ko kwerekana amafaranga na statut social baba bafise bikanga Imana ku vy'ukuri. And they want to show their social status and they want to impress God with their money. Imana yabwira Samuel ati Samuel, God told Samuel, said Samuel, iyo impression Saul ari karaguha ko ari umuntu muremure akomeye, ivyo je sivyo nitaho. This impression that Saul is showing you that he is a great man with a great stature. Yeah. Je sinitaho ibintu vy'inyuma. I don't care about the outlooking. Je nitaho ivy'indani. I care about the inner. Nitaho ivy'indani mu mutima. I care about heart. Nitaho ibitaboneka. I care about invisible. Nitaho ivy'ubugingo. I care about life. Twebwe rero muri ino community y'iwacu y'abarundi twitaho ivy'inyuma. And for us as a Burundian community, we care about the outlooking. Akarorero, For example, hano harabaje muri eglise uyu munsi. there are people who came here today. Baje batavugana umugabo n'umugore. They came with no harmony between Kwera the impamvu couple. yo kwambara neza That there is a reason to na put on clothes, maquillage. putting on makeup. Bon, la majorité y'abantu bacererwa cyane The majority of people who get late in the house of God n'abagabo. are men. Oya n'abadamu, Yeah, n'abadamu. women, of course. N'abadamu. Women. Abemereka tubatezurira abagabo. Abacererwa cyane vraiment kenshi sivyo? Those who get late often are women. Bagabo bacererwa cyane n'abaki. Men who get late often, Abadamu. women. Haya mukazi ubona umugabo yashavuye. And you see a man angry. Yasohotse mu rupangu. He gets out of his house. Ko mwe hano mufise ibintu by'ibipangu. For you have compounds. Yakaraksonye. He hooks it Maze umudamu akinjira. and the woman comes. Na maquillage aza yisiga mu modoka. Putting on a makeup in the car Bakava mbe quartier hano iri kure niye. Bakava nko mu Kibenga hariya. from Kibenga. Barashitse muri ville nta numwe aravugana n'uwundi. They get to town with no conversation. Kandi baje mu nzu y'Imana. And they are coming in the house of God. Umugore agaheza maquillage, madame. The woman finished to make up Akacaja kuri WhatsApp. and he starts writing on WhatsApp. Ntibavugana. They don't talk to each other Caza ngaha mu nzu y'Imana. and they enter the house of God. Akabona protocol. They see ushers. Yesu ashimwe mwene data. So praise God, brothers and sisters. Bagatangura gutwenga bavuye mu iratano bavugisha They ubundi. start smiling while they weren't talking to each other Kubera impamvu ya maquillage. because of the reason of makeup. Kuko abana b'abantu twe tuzi yuko kwitaho iby'inyuma ari byo biri important. For we human beings, we know that taking care of outlooking is important. Noneho tukaza mu nzu y'Imana kubera ko tutazi ko Imana yitaho iby'indani. We come to the house of God because we don't know that God look into inner word Imitima tukazi iri gonfle. and we come with a sworn heart. Maze ikibazo gute ubuntu bw'Imana bwo tugendera imitima yacu yuzuye itavugu ita communicating ntibishoboka. The question, how can God visit us while our hearts are full of sorrows and the conflict? Nico gituma That's why Imana yitaho imitima yacu gusumba ivyacu. God cares about our heart, our souls rather than our things. Imana ishaka imitima yacu. God wants our hearts. That's why ibintu byo kugira kashikashi ubuzima bwacu n'Imana kuvyukuri tubihagarike. That's why doing hide and find in the house of God, that we can stop them. Kuko Because hari igihe ukina kashikashi sometimes you play hide and find n'Imana with God. tukibaza yuko Imana iri kure isaba visa. And you think that God is at a remote place. Kumbe ntituzi yuko Imana ifise statut ya residence permanente mu mitima yacu. But we don't know that God is permanent in our hearts. Niyumviriye nabi mwene data Imana yabibonye. I misthought about my brother. God saw it. Namusuzuguye Imana yabibonye. I despised him. God saw it.
nagiye mu rubanza rwa Henikene ejo Imana yabibonye I went to a party and I drank alcohol. God saw it. kuko hari abashinga ntaye hano banywa Henikene. Here there are many who take alcohol. Jero maze iminsi nja mu manza. I spend days going to some parties. Et j'aime beaucoup observer. And I like to make observation. Nagiye mu rubanza kuwa gatatu canke kuwa kane. I went to a certain party on Wednesday or Thursday. By the way, hano hari imanza nyinshi vraiment. In Burundi there are many ceremonies. Jesus, bon, n'ubuntu bw'Imana sinibaza ko ari ubuntu bacako. It's only the grace of God. There are many parties. Maze nja muri urwo rubanza. Then I went to the party. Nari nicanye na couple gutya. I was sitting with a couple. Hanyuma mbona nyine umushinga ntahe bamuzaniye bavyita gute Henikene canke Stella, nimba ari Stella nimba ari Henikene ntumbaze. I saw people bringing Heineken or Stella, I don't know. Entre timbere ko ayimuserva. Before they served him, bariko barambwira ukuntu umugabo yahindutse. Umudamu reka arambwira ukuntu umugabo yahindutse. The wife was telling me how her husband was changing. Barambwira ukuntu vraiment umugabo asigaje kuri eglise. She was telling me how her husband goes to church. Naje ndavuga wow, Imana ishimwe. Kuko mutipe ndamuzi kera. I said, wow, praise God, because I knew the man before. Hageze guserva. When they were serving, I saw him they brought the Heineken. I was thinking that they were mistaken. Kuko nta kuntu bombwira yuko asigaye akunda Imana yahindutse ja muri eglise amuserva Heineken. It's not understandable to see that they were saying that he changed and they brought him Heineken. I asked the woman. Uyu ni wa mugabo canke ari uwundi? I asked it. Is the same man you were telling or is another one? Kuko vyukuri. For sure. Hari ibintu umuntu akora yakijijwe neza n'ivyo adakwiye gukora. There are things someone who's well saved can do and which cannot do. Simvuze ko umuntu denku ahinduka yari noir akaba vert. I don't say that someone changes abruptly where he was black becomes green. Ariko ari ugushaka guhinduka. But there is a will of change. Ari ugushaka kugira umutima ushimisha Imana. There is a will of having a heart that pleases God. Specifically iyo tugiye mu bantu batemera Imana. Chane where we are among people who do not believe in God. Hari quand même caractère y'ubumana dukwiye kudegaja. There is a character that we have to display. Gute noja mu rubanza bakanserva Henikene hanyuma ejo bakambona kuri podium ni paradoxe ni contradiction ni confusion ni désordre total. How can I go to a party and they serve me Heineken and tomorrow I go to the stage for singing for God? It's a contradiction. Maybe what I'm saying is I am the one who saw it. Are there other people who saw the same? How? For someone who's saved. Taking alcohol in the party. As other respectable men. And the next day of Sunday he comes to church. I'm talking about Heineken. This is simple. There are others who have concubines. Divorces. You find things that we do. If I can sin publicly and have no shame with a guilty heart, c'est grave, je trouve. This is terrible. C'est vraiment grave. It's terrible. Kandi tukaza no mu nzu y'Imana tukamera nyine nk'abantu bari Imana n'umujama n'umuntu tuzanye kwirigana. Twekera tukira abandi mu ngagara twari dufise amarigara. We used to have groups in Gagara. Amarigara wasaga ari mu makwe gutya amabuye ari mu makwe y'amabarabara. You could find some stones in the corner of streets. Bagize inzu y'Imana nk'arigara. People made the house of God as a garage. Twarabimenyereye ibintu by'Imana ndacumura hama ngacanza kuri eglise. We are accustomed to things of God. I sin and I come to church. Kandi kuja kuri eglise hano byaba nyine nka culture. And going to church here is like a culture. Oui, hano dimanche hari abantu baje kubera ko kuva bakiri bato barabwiye dimanche n'umunsi w'Imana. There are people who came here because they know that Sunday is a day of going to the house of God. Lendi si umunsi w'Imana.
and you think that Monday is not the day of God, canke mardi si umunsi w'Imana. or Tuesday is not the day of God. Bisigura ko kuva lendi gushika samedi ni iminsi ya Satani. It means that from Monday to Saturday are days of the devil. Mugabo dimanche But Sunday, ni umunsi w'Imana. it is the day of God. Umuntu yafise n'impuzu za dimanche. There are even clothes that dedicate to Sunday Kubera n'umunsi w'Imana. because it is the day of God. N'ingeso z'Imana. Even behaviors are the Kubera days n'umunsi are the behaviors w'Imana. of God because it's the day of God. No gutwenga ni gutwenga kw'Imana. Smiling is the smile Kubera of dimanche God n'umunsi w'Imana. because Sunday is the day of God. Ariko kuva lendi But from Monday, ivyaha it's a day. There are days of sin. kubera si umunsi w'Imana. It's because there are not days of God. None twogira gute umunsi umwe w'Imana kandi Imana yaduhaye iminsi indwi. How can we have one It day for disequilibre God while total. He made So 7 rero bene days? data bakundwa, Then, brothers, tumenye ko we need to know Imana yitaho imitima yacu God cares about our gusumba heart ibintu vyose dufise. rather than any other thing we can have. Kuko uyu mubiri twambaye, For this flesh we wear, izi mpuzu twambara, the clothes we put on, imbere y'Imana nta gaciro. in front of God they are meaningless. Kuko kenshi tubikora kugira ngo twimpressione abantu, For we do them in order to impress people, ariko tukibagira ko dukwiye kwimpressione Imana gusumba abantu. but we forget that we need to impress God rather than men. Ico gituma That's why bagabo men, twiteho kwimpressione Imana. let's care about Kuko impressing God. impressione Imana neza, For if you impress God well, n'umudamu wawe uzomwimpressiona, you will impress your wife well also. n'abana bawe uzobimpressiona, Your children the same. na community uzoyimpressiona. Even the community will be Kuko impressed umuntu yatanguriye kuri la source. because someone started from the Hallelujah. source. Birinjira, Understandable? turagiye. We continue. Genèse 14 verset 14. Genesis 14 verse 14. Aburahamu yumvise yuko uw'iwabo yafashwe mpiri, ajana abanyarugo biwe bize kugwana bavukiye iwe 318. Barabakurikira babahambiriza idani. Aburahamu ahenga mu ijoro, abantu biwe bacamwe ibico, barabatera barabanesha, barabakinagiza gushitsa ihoba ahahera ibumoso bw'i Damasiko. Amen. Turasoma, turakomeza dusoma muri 2 Timothée 2 verset 20. We continue in 2 Timothy chapter 2 verse 20 to 21. Mu nzu nini y'umutunzi ntihabamwo imbombovu z'ivyacuzwe mu izahabu no mu ifeza gusa, ariko habamwo n'iz'ivy'ibiti n'iz'ivy'ibumba, kandi bimwe babikoresha ivy'icubahiro, ibindi babikoresha ibiteye isoni. Umuntu niyiyeza akitandukanya n'ivyo, azoba igikoreshwa c'icubahiro cejejwe kigiranye n'icikimazi, catunganije igikorwa ciza cose. Amen. Amen. Uyu munsi nkuko nabivuze twatanguye kuwa mbere tuvuga kuba umugabo w'icitegererezo. As I said, we started from Monday talking about being a reference man. Tuvuga kuba umugabo w'icitegererezo bisigura iki? A man who is a landmark. What does it mean? Bisigura ko n'umugabo yubaha Imana, atinya Imana. It means the man obeys God and fears God. Bisigura ko ari umugabo atavangira Imana. It means it's not a man who compromises Bisigura against ko God. ari umugabo afise vision It y'ubuzima bwiwe n'urugo rwiwe. means that he's a man who has a vision for his life and of his household. Kuko abantu benshi ku vy'ukuri For many people, hari igihe tutamenye turiko turaja mu sometimes buzima. we don't know where we go. Kandi ico ni icago gikomeye. And this is a plague. Cubona nk'uwavuye muhira ntuzi kuje kuri abundant life, ntuzi kugiye mu Nyakabiga, ntuzi aho ugiye. Imagine you left your home, you didn't know whether you were coming to abundant life or you were going to Nyakabiga. Rero umugabo w'icitegererezo amenya iyo ariko araja n'iyo ariko aratwara ab'Imana yamuhaye. Then a man who's a good example, he knows where he's taking his family and where he's going. Akamenya abana amazina ya urazi ko hari abagabo batazina amazina y'abana babo. Do you know that there are men who ignores the names of their children? Ntibazi na anniversaire zabo. They don't know even their birthdays. Ntibazi n'amanota baronka. They don't know the score they get at school. Ntibazi n'abagenzi b'abana babo. They don't know the friends of their Ntibazi children. n'impuzu bambara. They don't know
the clothes they put. ntibazi n'ibyo bafungura, They don't know even the food they take. ntibazi n'abayaya amazina They don't know even the names of their babysitters. ibyo byose bigwa kuri nde? Who's responsible? Bigwa kuri nde ibyo byose? Who is responsible of this? Kuri mama. It's a mother. Nico gituma abana benshi na bagenzi ba mama wabo gusumba bagenzi ba papa wabo. That's why many children are friends to their mothers rather than their fathers. Kuba umugabo w'icitegererezo mu nzu y'Imana niwo mutwe w'ijambo uyu munsi. Being a landmark in the house of God as a man. Ntabwo ushobora kuba umugabo w'icitegererezo mu nzu y'Imana mu gihe utari umugabo w'icitegererezo ku buzima bwawe. You can't be a good example in the house of God while you are not a good example for your life. Natangwe ndabivuga abantu benshi turafakinga turagujwa kashikashi. As I said before, we just fake things. We hide and find. We play hide and find. Ukaza mu nzu y'Imana ariko ku vy'ukuri umutima uri kure. You come to house of God while your heart is far. Rero kuba umugabo w'icitegererezo mu nzu y'Imana Being a good example in the house of God bisigura ngo namenye ko Imana ari Imana itanga umugisha udatangwa n'abana b'abantu. it means I knew that God is a God who gives a blessing that cannot be given by people. Namenye ko Imana izonderera mu gihe ntazoba nkihari. I knew that God will bring up my children when I will be no longer. Namenye ko Imana mu ma point de faiblesse yanje izoyahinduramwo ikangira des points de force. I knew that God in my weaknesses will make me strong. Kuko ikintu citwa umuntu twese turi imparfait twese. Because any human being is imperfect. Turafise utuntu tukigwana natwo. We have some imperfection. Turacafise ama infection. We have some infections. Hari ufise infection y'ububeshi. Some have infection of lies. Hari abantu babesha wamaza ubeshe iki ntavyo nzi. There are people who lies when you ask him, why do you lie? I say, I don't know why. Hari abantu bagifise infection yo kugira amanyama. Amanyama murayazi? Others have infection of boasting. Azi yuko we ni alpha na omega kuri isi. Nta wundi muntu n'umwe musumba. They know they are alpha and omega of no one else is greater than them. Hari abantu bagira infection y'ubwibone. There are others who have infection of arrogance. Ifo yuko yambaye impuzu abantu bose bamubwira ko aberewe. When she's putting Kandi the ntaberewe clothes, ku vy'ukuri. he needs people to tell him that he looks good. Hari abandi bagira infection yo kwiba. Others have infection of stealing. So rero ikibazo si kugira infection. Then the problem is not the infection you have. Ikibazo ni kurondera antibiotique ijana infection. It's the problem, so to find the solution to that problem. Antibiotique rero ni Yesu. The antibiotics is Jesus. Yesu. It's Jesus. Antibiotique si kujara mode. Antibiotic is not being modern. Kuko ahaturi hari abandi bari bahari. For here we are, there are people who have passed away. Antibiotique si kuja muri Canada na Europe. The antibiotic is not going to Canada or Europe. Kuna hari ingwara, hari ubukene, hari ibitaro, hari cimetière, ibiri hano selema hahinduka couleur. Even Ariko nico kimwe. there are disease, even cemeteries. Antibiotique ni kumenya The umwami. antibiotic is knowing the Ukamumenya Lord neza. and knowing Him well. Ku buryo wamaze kumumenya, For when you have known Him, naho haza ubukene ntibuguhindura ko wamumenye, ahubwo kumumenya guhindura ubukene. even when the poverty comes, the poverty does not change, but the poverty changes the way you know Him. Hari abantu baja mu mahanga. People goes abroad. Havuye mu nzu y'Imana arakorera Imana avec passion. They've been in the house of God with a passion. Maze yagenda mu mahanga akagwa. When they Babita get to- kugwa cyangwa babita kunyerera. Sinzi ukuntu bavyita. They fall. They give up. Mugaho umuntu yamenye umwami Yesu Kristo. For someone who knew the Lord Jesus, Ntahindurwa n'ibihe, he never get changed by times. ntahindurwa na endroit. He never get changed by Ahubwo the hashitse environment. arahahindura. Wherever he gets, he changes Atari the kubera place. akomeye, Not because he's great, ariko kubera akomezwa n'uri muri we. but because he's great by him, he who is with him. So rero ubukene Then poverty, ntibuza guhindura kurere ya Yesu uri mu muntu. it doesn't change the color of Jesus in someone. Akazi keza ntigashobora kuza guhindura umuntu. A good job does not change, Ahubwo but uko ugenda uduzwa n'ubuntu bw'Imana, more you are exalted by the grace of God, ugenda uca bugufi. you get humbled. Ukavuga uti Imana, aha hantu wanshize kubera iki? You say, God, how did you take me to this level?
Abraham Abraham, afata abantu 318. he took his 318 people. Sinibaza ko yari afise gusa abantu 318. I don't think that he had only the 318. Yari afise abantu benshi. He had more than that. Ariko atoramo abantu 318. But he chose 318 Abantu bazima. good people, Abagabo bazi ico bakora. well-trained men who knew what to do, Abagabo batavanga. men who do not compromise, Batari discret. people who were not distracted, Batari faible. people who were not weak, Abagabo bazi ico bariko baraja n'impamvu bagiye kugikora. men who knew why they were going, how they were going to do it. Baza kuzana umunyago. Baza kuzana umunyago. They went to bring back the plant. Kuko umufrere wiwe For his brother, bari baramunyaze vyose vyinshi. he had been planted. Nawe wa mugabo uri hano. And you men who are here, Hari ibintu mu muryango wawe vyanyazwe. there are things in your family that were planted. Hari ubukene mu muryango. There's a poverty in your family. Hari divorce mu miryango. There are divorces in the families. Hari inzangano mu miryango. There are hatreds in the families. Hari ukwikekana mu miryango. There are suspects. Hari uburozi mu miryango. There are witchcraft in the families. Uyu munsi Today, nawe tu fais partie y'izo ngabo 318. you are a part of those 318. Uhindura ivyononekaye mu muryango. Change what was destroyed in your family, Surtout mu ngo zanyu. especially in your household. Gute umugabo akijijwe n'umugore akijijwe? How a saved man and a saved woman, Par exemple, for example, bakora divorce navyo nzi. divorce. I don't know. Gute umugabo akijijwe How a saved man n'umugore akijijwe and a saved woman, muri famiye zabo batakivugana n'abandi. that Gute in their families they don't associate with other people. ukabona petite sœur arakijijwe You see, the sister is saved na frère arakijijwe, and the brother is saved. ariko frère asengera muri eglise itabaho ibujumbura yitwa gute? Hari yitwa Haleluya? Hari bon, asengera muri Haleluya. Eglise frère asengera muri Haleluya. A brother fellowships in Hallelujah Church. Belle sœur nawe The sister-in-law asengera muri Fire Church. Fire ntayihari hano. Kuvuga ibintu bitabaho kugira is in the abatazana Fire Church. Fire. Abantu bose bere rimwe People who share the breast, barakijijwe, they are all saved. ariko ntibavugana. They don't talk to each other. Ukibaza ako gakiza nakahe? And you say, what kind of salvation they have? Rero uri hano ukabukijijwe, If you are here and you are saved, hamagariwe kugarukana umunyago. you are called to bring back this plan. Ibintu umwansi yatwaye mu miryango yacu tubigarure. There are things the enemy store in our family. Ubumana Let's bring them tuvuga back. tusenga tuza kurondera hano tubugaragaze mu miryango yacu. The godliness that we speak about, we say, let us Ariko bring ivyo- it back in our families. Ariko ivyo ntituzobishobora But we will not be able to do that mu gihe natwe tutahindutse, unless we change. kuko point de départ ni wewe ni jewe. For the starting point is you and I. Abraham Abraham aravuga ati ndagiye kuzana umunyago, said, I'm going to bring back the ariko what atora abantu was bazima, whole. atora ingabo nzima, He took whole army. atora abantu batavanga, He chose people who do not mix. atora abantu b'agaciro. He chose people of value. No muri iyi nzu Even this house, nawe uharanire kuba agaciro, fight for being a man nawe of value. uharanire kuba uwera, Fight for being an nawe upright uharanire person. kuba uwanya icyaha. Fight for fleeing from a sin. Ivyo rero ntubishobora You can't do mu gihe this utabishobojwe, if you are not innate. kuko umwana w'umuntu ari faible, A human Très being is faible. weak. He's very weak. très faible, Very weak. très faible, Very et weak. très fragile, And very fragile. très fragile. Very fragile. Ubishobozwa n'Imana yo mu ijuru. You can do it by the Heavenly Nico Father. gituma amasengesho no kwiyiriza bikwiye kuba priorité numero 1. That's why prayer and fasting gusoma must be igitabo the c'Imana first iki. priority. Iki. And reading the book of God. Abantu benshi ubu ntibakizana Bibiliya muri eglise. Many people no longer bring the Bible in the house of God. Benshi tuzana amatelefone. Most of us will bring telephone. Ariko umuntu agiye mu nzu y'Imana,
we need to bring the Bibles. But whenever we come into the house of God, we need to bring Bibles. Serious? Canke ndiko ndavuga igishinwa. Or I'm speaking Chinese. Igishinwa canke Is it ikirundi. Chinese or Kirundi? Mwari muzi yuko iyo umwansi akubonye ufise bibiri ijambo ry'Imana. You need that the enemy one sees you with the word of God. Hari imitego atagutega. There are traps that he do not set in front Havuga of you. tujya muntu arafise ikigwanishwa mu minwe yiwe. He says that person has a weapon in his hand. Muri Etazini In the US, barungitse abasoda kugwana mu ngwana ya Korea du Sud. they want to fight in South Korea. Maze umusoda umwe mama we yamutekerera akabible ka Nouveau Testament. A certain soldier got a New Testament Bible by his mother. He said, this, Uzokwa mugashira muri pochette indani. be putting it in your pocket Ugiye inside. kuri front ugashiremo. At the front line, put in there. Cyagiye kuba What happened? abasoda bose bajanye bagiye kuri front barapfuye kiretsewe. Or what happens that all soldiers who went to the Umusoda front ariko line, they arashinga avuga died. ngo menye icyankingiye n'ijambo ry'Imana nari mfise. He said, I knew what was my protection. So It's the word of God I had. bakundwa ba Abundant Life. Beloved of Abundant Life Church, Muje mwishengero. when you come to the house of Sana God, amabible. bring Bibles. Sana amabible. Bring Bibles. Abraham Abraham, turagarutse. we come back. Iminyago. Plunders. Kuba umuntu afise inyota yo kugirisha vumwansi. Having the desire of anger against the enemy. Mugo ntushobora kugirisha vumuntu ari partenaire wawe. You can't be angry against your partner. Gute partenaire umugirisha vu? How can you be against your partner? Bishoboka. It's impossible. Ingingo ya mbere. The first Turihuta kuko umwanya uratureka. step, Imana yakuzanye muri iyi nzu the God who brought you in this house, nuko itakuzanye par accident. he didn't bring you accidentally. Imana yakuzanye muri Abundant Life. The God who brought you in Abundant Life Church, Yari ibizi gituma yakuzanye. he knew the reason why he brought you here. So no kubera yakuzanye aha hantu So the reason why he brought you here, ukwiye kwitondera ukamenya impamvu yakuzanye aha. you need to know the reason he brought you here. Maze kuhagushikana And when he brought you here ukigishwa and you were taught ugahinduka and you changed, gira icyo ukoze do something. muri iyi nzu gira icyo ukoze. Do something in this house. Ntuje kuri assistance sociale. Don't be socially Assistance assisted. sociale bisigura Social assistance means mu bihugu by'abazungu in white countries, ntukora you don't work cyangwa ntuyaronka akazi or you get a job, bakaguha amafaranga yo kubaho. they give you money for living. Iyo ni assistance sociale. This is social Ariko mu assistance. nzu y'Imana But nta muntu akwiye kubaho ataca ariko arakora. In the house of God, there may not be anybody who can be here without doing anything, Specific mu bagabo. especially men. Nk'uyu munsi baririmbye. Today they sang. Ntibyari biryoshe. Was it enjoyable? Ntibyari biryoshe ukuntu baririmbye. It was enjoyable the way they sang. N'ukuntu basimbye mugabo mbo. C'était un peu bizarre mugabo basimbye quand même. Bagize igisirimba kiri spécifique pour eux. C'était bien. They did their Kako own baririmbye. dance. It was specific for them. Kamwe tubakomera amashini At efu. least we can clap for them. Il y a un effort supernaturel. That's the effort, the spiritual. Rero uri hano muri iyi nzu ugira icyo ukoze. If you are in this house, you need to do something. Ubundi abagabo nabo bakwiye kuja muri Sunday school. Normally, men should go to teach in a Sunday school. Hari abagabo hano bahora baja muri Sunday school. Are there men who teach in the Sunday school? Mbe Sunday school bayita gute? Ishuri ry'abana. Ubundi nabo bakwiye kuja mu ishuri ry'abana. Normally, they should go to teach children. Bakigisha ukuntu abana bakunda Imana. Teach children to love God. Bakabigisha inzira z'uhoraho. Teach them the ways of God. Mugabo ivyo babihebeye abagore But these n'abakobwa. were left for Ariko women. simvuga abagabo ba hano. I'm not talking about men from this church. Ndiko ndavuga muri Madagascar. Maybe men from Madagascar. Kuko aba hano vraiment bari muri Sunday school. Kuja muri Sunday school. Go to Sunday school. Kuko erega ivyo tutahawe. What we didn't receive, Kubera bari kubiduha atavyo bazi. because those who were supposed to give them to us didn't Twe know. turiko turabimenya tubikorera abacu. We who are aware, let us do Tukuri them for abacu. our children and ours. Sunday school Sunday school, kugira cleaning gukubura cleaning,
gusiga uturange gutyo ukavuga ati ya hariya hantu vraiment hatangiye gusa na blanc. Painting the place. Kandi kubera yuko ahantu nkora dukora amarangi, reka mbwire Pasteur kongira ndahasiga irangi. And the place where we are supposed to paint. Kugira icyo umuntu akoze. Do something. Kuko iyo umugabo ahagurutse special mu mugabo. For when a man stands up, Ishengero riguma ryaririye. the church hari cannot stay where intambwe it was. igenda irabaho du jour au jour. There's a step forward day Kuko on de daily nature basis. Imana yaduhaye autorité. Naturally, Ariko we have mbabarire authority. sindiko ndadenigra abadamu. I'm not undermining Kuko jewe women. yindwi ndiko ndahangana n'abagabo. This week, I am facing men. Ingwanira irahera ce soir. The battle will finish today evening. Umugabo agira icyo akoze. Agira icyo akoze. Let men do something. Ariko iyi mirimo yose muri eglise n'abadamu. Intercession n'abadamu. All services Protocole only n'abadamu. women. Sunday school n'abadamu. Sunday school Isuku women. n'abadamu. Cleaning Gukubura the toilette n'abadamu. Cleaning None toilets. mwabihebeye bande. Who did you leave them for? Kuko ivyo udakora mu nzu y'Imana What you don't do in the house of God, you don't even do them at home. Bo hano sinavuga ngo mukubure kuko murafise abakuburira. I can't say you can clean at home because you Ariko have to. kameme uzi yuko uriko urakora umurimo w'Imana, Imana izokurindira abawe des générations à venir. C'est important d'investir. If you know that you are serving God, that will make God protect yours generation after generation. Kare It's natanze very akarorero important. abantu b'abana b'abapastori bahariya bazanye ubutumwa kera za Kiremba ntumbaze. Children of pastors who brought the gospel, usanga abana babo n'abuzukuru babo bari stable you bakora find they are bakora ubuzi bwiza they're stable, bose doing good jobs. baja gusaba visa muri Etazini bakaca babaha They go to ask for a kubera hariho visa. une grâce spéciale iba ku bana abo se yakoreye Imana. There's a special grace of C'est the important. children whose C'est important. parents served God. So rero umugabo uri hano Then a man who's here, korera Imana kubera inyungu z'abana bawe, serve God for your korera Imana children's kubera sake. abuzukuru bawe, Serve God for your kuko hari umugisha grandchildren. uzobashika ko bijanye no kwitanga kwawe mu nzu y'Imana. There is a blessing that will come upon them because of you, how you Birinjira serve no kubona God. uri hano kubona Being uri hano here bisigura ko means wahazanywe n'Imana, gira icyo ukoze kubera iyo Mana. it means that you were brought by God. Do something for God. Ya turakeneye ekran We need a screen ko kamwe kumviriza amatangazo utabona ibure karabivuga n'ikibazo. for listening to announcement why you don't see the one who's speaking. It's a problem. Ukavuga ati ngira ngo ure ekran You say, I want to buy a hajya screen no ngaha na there hariya and there and behind. kuko Imana yangiriye umugisha nanjye ntango uyu mugisha Because God blessed me, let me bless the kandi church. ukabikora mu ibanga And did this secretly. na pastori ntabimenye Even pastor akabona never know. byakozwe akavuga ngo mbega uyu muntu ninde yabikoze. That she can find that it was Kuko done and say, who did this? kwinvestisa mu bwami bw'ijuru For investing in the ntibisaba kingdom of God, kubitangaza it doesn't ahubwo require, bitangazwa n'ijuru. it doesn't need to be Abantu rero benshi displayed, turakora but ibintu heaven byiza displays kugira it. ngo batubone mugo tukibagira ko Imana ntiraba ibigaragarira imitima yacu. People want Hallelujah. to do things because they are visible. Birinjira cya kabiri The second, amasaha aratureka ko ndabona umwanya ugiye. Icya kabiri Imana God, yifuza wewe naje gusumba ibyacu. He wants you and I rather than our things. Kare nabivuze I said it in the morning. hari abantu baza muri eglise agatanga amafaranga menshi People come in the house of God, they give much money. akabwira pastor je ndi mu bailleur de fonds. They say, Pastor, I am founder of this ministry, Bisigura ko je mfise dernier mot which means I have the last word. kandi ndagira ibyaha ko ndabishaka ntacyo mfise umbwira. And I commit sin as I want you. Niwagira contradiction ndugara robine. If you can contradict, I will close the tap. Ugasanga ariho abantu twarabicuritse. And they find that they have turned things upside down. Umuntu kubera afise amafaranga menshi n'umushinga ntahe mu eglise. Because I have much money, I am a respectable person in Kumbe the house of God. n'umunyavyaha vile yose iramuzi. But he's a sinner, even the whole city know him. Imana ntavyishimira. God is not pleased by those. Imana yishimira uzanija ijana
God ijana is ry'amarundi pleased when you bring 100 Burundian ariko francs umutima wawe wanka icaha kandi uhunga with icaha a heart that denies sin. kuko iryo jana rivuye mu kwera rizoba multiplier Because the 100 from uprightness, So many it will multiply to millions. Imana ishaka jewe nawe gusumba ivyacu God wants you and I for not our kuko possessions. toute chose est vanité. Everything is meaningless. Uyu munsi ushobora kuba umujene fille mwiza Today it may be a beautiful girl ukishimira ubwiza and you boast about your beauty. mugabo jene waja mu rugo And tomorrow when you get married, hari ibihimba bizohinduka. there are some parts of your body that will change. Uyu munsi abakobwa bakira mariage bafise 48 kilo. Currently, girls, they get married when they are 48 kilo Après weight. 2 ans, 3 ans, akafise 85. After 3 years, they are 85 kilo. Wakoze mariage uri portable ariko usigaye uri comfortable. You got married Kibazo. being movable, So but rero you ibintu are not- birahinduka. things change. Ibintu birahinduka. Things change. Ejo wari umukene uyu munsi uratunze ejo wasuye gukena. Toute chose est vanité. Yesterday you were poor, today you are rich, tomorrow you'll be poor. Kuko hari abantu bavuga Everything ngo, is meaningless. Imana yoma nkashika muri Canada we Because say, oh, nuyisenga I wish God can help me to get to Canada, and you pray, umuntu and agashika pray. muri Canada akacagwa When someone gets to Canada, he gives up, cyangwa agatsitara or he gets offended, cyangwa akarambarara ntumbaze or he lay down. cyangwa umuvyeyi agasenga Imana yoma abana banje bakaja muri Canada vraiment Or a parent pray, I wish God can help me, my children to get to sindiko Canada. ndabikritika I'm not criticizing this. ariko kare nababwiye But in the morning I said, nimba udesize yuko abana baja muri Canada if you decide to take your children to Canada, jana nabo go with them. ababosi b'i Bujumbura Rich people from Bujumbura, uzamva muhuye jemeruka kurungika madamu n'abana muri Canada when you meet, say, I recently sent my wife and children Kandi- to Canada. iyo abagabo barundi baryohewe And the Burundian men, when they are happy, baca baduza ipantaro mugari yakorotse they lift up their trousers as if it's loose. maze iminsi ndabibona I usore saw ko it. muraganira agira ngo kyaza none kwayiduza none agiye gusanga bari proud banyine bumva ko bavuze inkuru nyayo I kazore found- karayiduza kandi yari imaze même place I found out they are proud when they are lifting their trousers. jemerutse kurungika madamu n'abana muri Canada They are proud of having sent their children, the aje wife. nkibaza none warungikiye nde And I asked, who did you send them to? nimba uri umubosi jana mwese If you are rich enough, go with them. kubera ko ikintu cyo kwitwa umugabo Because being called a man, abo bana bazokibura children will lack it. n'umugore wawe akibure The wife will lack usanga of father. ineza wari kurabaronderera yavyaye inabi And you find that the interest you were looking for them, ugasanga give birth abana to. wabarungitse babaye ababandi You find that you send children, they become abana benshi muri Canada delinquent. barungikwa n'abavyeyi handi Bujumbura cemora nibaza none bazi reality I often ask myself, Bon, simvuze ko ari people who send their bose, children to simvuze ko ari Canada, bose. they know the reality mugabo of muri this. Canada abajene benshi Most of you young people in kumubaza Canada, ko ari urumogi iyo ni très mauvaise question to asking him that he smokes or he take drugs, this is a kuko bad akubwiye question. ati umwaje uranywa urumogi arakwishura ninde atarunwa When you ask him, do you take drugs? He say, who doesn't take? bonne question ni kumubaza no gufasha iki kugira ngo urugabanye cyangwa uruhebe Instead- ça c'est la bonne question Instead, you should ask him, how can I help you to get out kandi of rero this? nta ni Bujumbura hari abandi babikora ivyo bintu There are many kuko delinquents who do hari this. abavyeyi bazi ko abana ari aba ange kumbe ntibamenye ko ari utu petit demo tubana Because Anyways. parents think that their children are Just angels abana while bane. they are demons. abana bane wa mbere afise 20 ans wa kabiri 18 ans kame murumva mvuga ibintu nzi I have 4 children. The first is 20, the Hanyuma, second is simvuze 18. ko abanje babinwa I know what I'm saying. mugabo muvuze ko kubera ko nganira n'abana jeune benshi I know Because I often talk to young people, I know. rero mugabo wahishuriye ko umuryango wawe ugiye kuba mu mahanga Then, for men who has been revealed this, if your family goes to live abroad, nimugende mwese go together. ariko kubera gukunda koroherwa no kujya ikirori cy'Ubujumbura ntushaka kugenda But because of to like comfort Uraryoherwa. and enjoying life,
You like to boast that you sent them. uryoherwa narungitse abana muri Canada ariko d'après experience abantu bose baba kure y'abadamu babo simvuze ko abantu benshi baba kure y'abadamu babo bihera bimeze nabi. By experience, I know that people who live far from their wives, the end is bad. Amakupure menshi yagiye gukora muri Nations Unies ntivyaheze neza benshi mvuga benshi simvuze ko Many ari bose. couples which are experts in UN, their families are not well. N'abarungitse abadamu babo bagasigara Bujumbura amakuru ndonka abagabo basigaye hano ntibimeze neza. Even for those who send their wives Nasi vyose out of this country, cyane ko ndavugisha ino according to what I heard, things are not well. no mugabo wahishuriwe Then the men who got a revelation, ko visa yo mu Burundi yabaye expire. that's the Burundian visa was Toute la expired. famille Go toute la famille take your family, the whole family. kuko nimwagumana nk'umuryango If you stay together, satani hari inzira atazoronka the enemy, there are ways that you will not get. kandi uzabahishuriwe ko Imana yifuza ko muguma hamwe And nk'umuryango. you will Très have important. been revealed that God Iki wishes you kintu to be ndakivuga together. c'est très important. I'm saying this, I know it's very important. Très important. Very important. Kuko imiryango myinshi abagabo dufata ama decision bifatiye na situation turimo ariko ku vy'ukuri bidafatiye ku Mana. Many families, I know that men take decision according to the situation, not by God. Nico gituma imbere yo gufata decision bo mugabo asenga. That's why before taking decision, Ibyo pray twarabivuze first. ntitubigarukako. We said it, we will not say it. Ukwihatira gukunda no gushaka kwera kw'Imana mu buzima Trying to love and to look for the righteousness of God in bigutera life. ukorera inzu y'Imana atakuyivangira. It pushes you to serve the house of God without mixing. Nukuri bene data abagabo bashinga nahe barundi nangize kuvuga ngo barundi kazi. Fellow brothers, Burundians, Harageze ko abagabo duhaguruka. it's a time for men to stand up. Nukuri birababaje kubona umugabo w'umujene aje muri eglise It's aje sad, kurondera umukobwa ariko ntaje kurondera Imana. it's sad that a young man can come to the house of God, Noneho not bigatera forsaking for isoni God, bigatera but for a girl. isoni bigatera isoni It's shame. ukabona umugabo ari mariye You see a married man, afise imvi canke nta mushatsi agira he has a gray hair on his beard, afise abana bafise 25 ans 28 ans he has children of aje muri 20 and eglise more. atanguye kudiraga abana b'abakobwa muri When he eglise. comes to the house of God, he starts, It's really shameful. it's Shameful shame. mbe yavyita gute biteye isoni It's biteye shame. isoni so ni vyiza uje mu nzu y'Imana basi ibyo usanze bikomeye reka kuvyonona basi. It's good that when you come to the house of God, what you found safe, don't destroy them. Nukuri vraiment ibyo usanze bikomeye ari bizima reka kuvyonona What you found safe, don't destroy them. kuko iyi nzu ni y'Imana, Imana nzima. For this is the house of a living God. Ibyo hasanze biri ku rutonde bimeze neza bireka uko hama we wigendere. What you found in order, leave them the way they are and then go away. Uzama mariage ari hano yabereye mu simvuze rishengera ariko yabereye mu nzu y'Imana. Umukobwa azi yuko umuhungu akijijwe bashika mu nzu agasanga ni kibandi babana. Do you know how many marriages that were celebrated in this house, the house of God? A girl gets home with her husband, think that is safe, but they found that it's abandoned. Ugasanga ni kigabo gitaha saa 5 navuze saa 5 kumbaho ni kare. You find that Ugasanga umugabo ataha saa 9 y'ijoro. he comes home late, 3 Ugasanga a.m. ahi Bujumbura nasanze c'est très spécial. I found that it's Très very spécial special à in Bujumbura. Bujumbura. Kuko ndabivuze je maze 26 ans ntava. For me, I spent Abantu babana 26 mu years nzu out. bakamara isomene batabonana. You find people spend their week without meeting. Kubera iki umugabo ava ku kazi akaja gusangira n'abandi bashinga ntaha. Because a man leaves job and goes to share Kandi abashinga alcohol ntahe ngo with other barakijijwe men. da. And those men are saved. Bakanywa inzoga gushika saa 10 y'ijoro. They take alcohol up to 4 a.m. Hama umudamu n'agahinda n'amarira And the wife, with much sorrow, akavyemera. she accepted. Maze akaza kugira abakozi b'Imana umugabo wanje n'umupagani. She comes and tells the servant of God, saying, Hama my ngo abaza husband is a dimanche pagan. na make-up na costume ukabona ni couple exemplaire. And on Sunday they come to church, Ariko n'amafuti With suit. n'amanyanga ni kibazo. but they Rero are bakundwa bene data. people of God. Ubuzima turimwo ni buto. This life is very short. Ni buto.
It's very short. ubuzima turimwo ni buto The life we are living is very short. kandi And then hari igihe umuntu yibaza sometimes we ask ourselves, kuki ndiho kuki why do I live? kubera iki ibibazo mbona mu buzima bitavaho kubera Why do the problem I see in my life do not live? solution ni imwe The only one solution is umwami Yesu the Lord Jesus. umwami The Yesu Lord Jesus. kuko hari abantu bazi yuko abantu turi mu mahanga ntidukizwa turabivanga ariko hari abantu bakijijwe neza. There are people who think that as abroad, they think that we cannot be well saved. In those countries, there are people who are saved. urazi kumara iminsi 3 utajya utanwa warisha amafaranga yawe yo kuja gupfa. Can you imagine paying money for 3 days of fasting while you paid your money? abantu benshi babikora muri Canada kuko batahukiwe. There are people working in Canada na Canada. stabilité économique sivyo bitanga umunezero. Canada and economic kuko stability does not umunezero give joy. yawo uva mu ijuru. The true joy comes from heaven. umunezero muzima ntutangwa n'ivyo umuntu afise nitangwa naho umuntu ari uva mu ijuru. The true joy does not come from what someone has. It comes from heaven. That's why you who are here, ukaba utarakira Yesu umwami n'umukiza if you haven't received Jesus as the Lord, nukuri ubikora nukuri ubikora kubera ko amahirwe y'ubuzima dufise tugihema ejo ntituzoba tukibifise muri covid hari umumama yanyegereye. There's a woman who approached me. arambwira mu Burundi bashije gupfisha umuntu. She told me I lost my relative in Burundi. ati kandi uyo muntu apfuye And this person who dies, na papa we yapfuye uko nyene, even their father died the same way. n'umuonkere we yapfuye uko nyene, Even their uncle died the same way. abantu bose bo muri famiye bapfa uko nyene. All people in the family die in the same way. bapfa bakwijije iyo date, On the same date they die. bakwijije iyo myaka. When they get this age, n'abagabo men, bose basigutwana akana kamwe akacapfa. all of them, they leave Uwundi agacapfa. orphans. arambwira naje n'ufise ubwoba ubu, And said, I am also afraid. umugabo wanje aragwaye, My husband is sick. ahava apfa. She risked to die. kungerageje kuraba neza muri genealogy wabo, If I try to analyze their bose genealogy, bapfa bafise umwana umwe. they all die with one child. ndamubwira ariko rero solution ni imwe, kizwa And I uciye say, the only tu one dois solution, briser. be saved and break this curse. uyu munsi bafise abana batatu, Today they have 3 children. abana batatu. 3 children. kubera yarakijijwe aramenya ko hariho consequence y'ubuzima tubamwo tutabishaka ariko bikadushikira. Because she knew that there are consequences of life that we don't wish to have, For example, but it happens. Many examples. There are many examples. muri Calgary twari dufise retraite muri uwo mois de juin, In Calgary, we had a retreat. maze umukobwa w'umurwandaise yari afise 43 ans, yari umudamu. Around this girl who was 43 years, hageze ko dusengera abantu, the time it was time praying for nawe people, araza imbere she came to the front. aravuga ndaje kuko nshaka amahoro. She said, I come because I want peace. none warakijijwe? I asked her, are you saved? Sindakizwa. They say, I am not saved. kuko hari abantu benshi muri eglise baza badakijijwe. There are many people who come to church without being saved. ati mugabo maze kumva ibintu But when I heard ndashaka gukizwa, things, I want to be saved. hanyuma baramusengera, They prayed for her. amusengera agwa hasi. After praying for her, she Umuntu fell ariko down. aramusengera, When someone was Imana praying for her, iramukoresha imubwira ko hariho umwuka w'urupfu ku buzima bwiwe. the person was praying got a reversion that there was a spirit of arakira death Yesu on her life. aramukiza, She received Jesus aragwa hasi, and she fell down hama aravyuka. and she stood up again. avyutse agiye gushinga intara, When she stood up and
testify. aravuga She said, ati muri famiye wacu nta muntu arenza 43 ans. she said, in our family, no one goes beyond Ati, nanje 43 nzogira years. anniversaire le 1er juillet. Uyu mwaka uyu, le 1er juillet. And for me, on 1st of July, Ico gihe twari muri fin juin je pense. it was in the end of June. Ati maze kugira accident izo I have got 3 accidents, mortel. motor accident. Ati nashatse gupfa gatatu muri uyu mwaka. She said, I risked to die 3 times this year. Famiye yanje abantu bose nta numwe arenza 43 ans. For my family, no one goes, no Bose lives bagira beyond 43 44 years. baca bapfa. At the 44 years, they die. Ati mugabo uyu munsi But today, namenye ko Yesu I knew that Jesus, hariho imigozi acagagura ku buzima bwanje n'abanje. that there are chains that he breaks on me and my family. Yaragize anniversaire. She celebrated the birthday. Niwe wa mbere muri famiye wabagize 44. She's the first person in her family So who now lived 44 years. Nawe ivyawe navyo nzi. You too, I don't know your things. Mugabo je ico nzi But what I know, umuryango iwacu in our family, hari ibibazo. there are problems, Divorce, divorces, separation, separations, ingwara. diseases. Maze gukizwa. When I was saved, Nani chaque mercredi every Wednesday, je vais briser cet esprit. I break this spirit. Tuzokubaka. We will get married. Tuzorambana n'abatambukanye bacu n'abagabo bacu. We will live longer with our wives and our children. Abana bacu bazoba bazima. Our children will be whole. Imifuko yacu izoba mizima. Our richness will increase. Kuko hari igihe uba mu muryango atashusho bigira. Sometimes you live in a family, Vyose. things do not have form. Canke ni gishinwa. Is it a Chinese? Ukavuka nta oncle nta tante afise na bergide yo mu Ngagara. You get born, no one has a house in your family. Ukabaho uvuga ati icitegererezo mu muryango ninde? And you live a life saying, who's the model in our family? Ariko umaze guhishurirwa. But when you have got this revelation, Ukamenya ko Yesu ahindura amateka. and you know that God changes history, Ukamenya ko hari Imana yo mu ijuru hindura ibihe. and you know that the Heavenly Father changes times, Ugenda uracagagura. you break. Ukabreakinga esprit de divorce. You break the spirit of divorce, Esprit yo kuvyara hanze. the spirit of having illegal children, Esprit y'akaburegwe. breaking Igana drunkenness. n'akaburegwe ni esprit. Even drunkenness is Oui. a spirit. Gute umuntu abaregwa direndu dimanche? How can someone get drunk from Monday to Sunday? Maze bamubaza kweri kuboregwa nanje ntavyo nzi. You ask him, why do you get drunk? Rero ikintu Say, I cyose don't know. ukora udashaka kubera bifise inguvu ndenga kamere urakeneye ubutabazi. Anything that you are living and you don't want it, why you don't have to, you can't move Rero it. nimba uri hano, You need supernatural power. uri hano, You who are here, urashaka kuba icitegererezo. you need to be an example. Mugabo nturahinduka. But you haven't changed yet. Urakira Yesu umwami You n'umukiza. haven't received Jesus Uyu munsi. today. Welcome. Uratumiwe. Welcome. Uratumiwe. Wakira Yesu umwami n'umukiza. Come and receive Jesus the Lord and Ibiteye Savior. isoni. It's not shameful. Ahubwo bihindura ibihe. He can change your situation. Hari voie kuvako. There's a veil that can be removed, Ukahishurirwa amabanga y'umwuka. and you can get revelation of Ukagira ubundi spirit. buzima bw'umudendezo. You can have a life of freedom. Ibyahora bikuboshe ugasanga bisigaye ari testimony. And what was your chain can turn to testimonies. Ibyahora bigusa nk'uko umenga byarayoberanye ariko ugasanga ubu biri clear. Things that cannot be understood becomes clear. Karibu. You are welcome. Turashaka dusabe korari We want to call the choir y'abashinga ntahe of men badufashe gatoya. to come and help us. Mushobora kuja imbere You can go to mukadufasha the front. just cyangwa wa piano ntumbaze wa piano bose batashe nta kibazo. So utarakizwa If you are not saved yet, canke ntuzi iryari wakijijwe or you don't remember when you were saved, kuko hari umuntu mubaza warakijijwe ate narakijijwe because some people, when you ask them, are you saved? They say, yes, I'm saved. wakijijwe ryari You say, when were you saved? sha ndibuka kumenga imvura y'ikiragwa Say, I remember it was raining. ntazi date He doesn't remember the date. nta muhamya afise He can't testify. no umuhamya a witness He doesn't have any witness. kuko agakiza For salvation ni mariage
It's a marriage na Yesu Kristo. with Jesus No Christ. kuri mariage iminsi yose haba hari abatemuwe. Because on any marriage there are witnesses. Umuntu wese akoze mariage atibuka anniversaire ya mariage ni kibazo. Anybody who got married and doesn't remember the date of their wedding, it's a Agakiza ni problem. kuvuka ubugira kabiri. Salvation is getting be born again. Umuntu wese arazi iryari yavutse date d'anniversaire. Anybody remembers his birthday. Rero utazi anniversaire iryari wakijijwe, If you don't remember the day you were saved, naco ni kibazo. it's a So problem. welcome. You are welcome. Turabarindiriye abashaka gukizwa. Those who want to be saved, we are waiting for you. Twese twarakijijwe? Are we all saved? Twese twarakijijwe. Ya, kuko hari abatinya, hari abagira amasoni. Some are afraid, are shy. Nimba watinye washoboye gukorera Pasteur If you akagufasha. were shy, you can join the pastor will help It's you. très important bene data. But they are very important Kuba icitegererezo mu bwami bw'ijuru. to be a good example in the kingdom of God. Kuba umuntu ari free indeed in Jesus Christ. Kuba umuntu yidegemvya vy'ukuri muri Kristo Yesu. Kuba atangoye n'ibindi bisa navyo bikukuboshe. To be free of chains. Uzi hano abana bahari saba hano ndavuga ukazubona umwana arikinisha. You find children here, they do masturbation. Ugasanga aje muri korale. He comes into the choir. Ariko ari mu cyumba wenyene ariko arikinisha. But when they are alone in their bedroom, umwana akibaza ibi bintu no bivamo gute? a child asks himself, how can I leave this? Ingoyi. These are chains. Alcohol. This is N'ibindi byinshi. and other things. So ukeneye ubutabazi. If you want a rescue, Ubutabazi no. the Savior is one. Yesu Kristo. It's Jesus. Ukaba utaramwakira If you haven't received him, ukwegera Pasteur. you can come to Pastor. Nanje ndacyari hano Myself, I'm still here kuko turifuza ko atawosohoka because we want that there may not be anybody who can go out without receiving the Lord, kugira ngo ahindure amateka so as he can change his life, y'ubuzima the life ya generation zizoza. of generations to Ivyari come. bisa no kuvyugaye bigafunguka, Even things which ivyari were bisa no closed to open, kuvyananiranye bigacamo, the impossible to kuko happen, n'umwami ahindura ibihe. because it's the Lord who changes times. Amen. Amen.